Bwa mbere twagira tubamenyeshe ko uno munsi ukomeye cyane ku mugwi wa 42 mu rukurikirane rw'intwazangabo mu ntwarameto z'u Burundi, kubera dusanzwe twibuka imyaka 15 irangiye twinjiye mu rwego kwivuna abansi. Ni umunsi ukomeye cyane kandi kuri twebwe, kubera dusanzwe duhurira hamwe uyu munsi kugira ngo twirimbure turabe iyo twagiye turaca ibyo twakoze neza, twongerereze ibyo twakoze nabi navyo tuzokosora. Mu guhimbaza uwo munsi mukuru rero twashimye guhera mu gikorwa gikomeye cyane cy'igihugu cyo gutera ibiti kugira ngo dukingire ibidukikije, kandi tugire no muri ya ntumbero y'igihugu muri cya kivugo ewe Burundi urambaye. Twateye ibiti rero guhera ku kiraro ca Iskamu kuri inkengera y'uruzi Mpimba gushika kwibarabara rya gatatu y'igihugu RN3. Twashoboye gutera ibiti byo mu bwoko bw'imisuna kugira ngo tubandanye dukingira amazu n'ibindi byose vyegereye urwo ruzi. Igikorwa nk'iki rero si rya mbere kibaye, twari twagikoze mu mwaka wa 2021 igihe twariko turahimbaza imyaka 10 turi muri zo nzego zo kwivuna abansi. Twabonye rero ko igikorwa twakoze ari ciza cyane nk'uko mubibona ngaho, umusaruro ni mwiza kuko twasanze ibyo twateye byarahakomeje. Uno munsi rero kwari gusubiramwo dutera dusubiriza ibitashoboye kumera. Igikorwa rero nikizagarukira ngaha, turaza kubandanya tubandaniriza ku cyo twita Assemblée Générale, hama kirangizwa n'ihuriro rya bose ryo kwifurizanya umwaka.